ariko uburake bw'Imana buguma kuri. Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 kugeza ku wa 11. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatanze umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ari kugira ngo abari mu isi bakizwe. Zaburi 125 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganizwa, ariko wamushimangiye ibihe bidashira. Nk'uko umusozi ukikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Kuko icumu ry'ubugabe ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi boye kukuramburira amaboko ibigabitanyo. Uhoraho agirira neza abanyenda nziza, bo n'abatunganye mu mitima. Imana ishimwe. Noheli nziza. Na Zaburi ya 15 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Uhoraho ninde azosembera mu ihema ryawe? Ninde azogerera ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye ugakora iby'ukugororoka, utaremenanisha ururimi rwiwe, ntugirire inabi mugenzi wawe, ntukaze inkuru y'umubanyi wawe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengereza, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Icyo yarahiye naho kimugirira nabi ntiyirahurutse. Ntaguranira amahera kuzohabwa inyungu, ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza. Ugenzacyo nta kizomunyiganyiza. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, atahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokorana.